Binadamu ni adui. Hata umpende atabaki ni adui. Ishia toka. Ishia toka. Na kuomba Baba, bariki ya njia parulipo yanzia, pakitakapoishia ni wewe tu. Ni wewe tu. Asante sana. Kwani binadamu watu feki, hata wape nini hawariziki. Harabigira inama kandari bingira, bagaponda bajama bajano kuvyamwa. Wari kubwira ndi mengo ari amajambo mengo ari kurabwira umuntu ukuntu mengo wari kurakarira umuntu uko oya nariko ndaririmba arabigira inama kandi aribingira bagaponda bajama bajya no kuvyamwa ivyamwe bi Yes guys, muri fresh muri bon jemeze cool kabisa. Bo reka nshimira abantu nabonye ma commentaire bavuga ngo urabona kurisha umwanya ngo wewe ngo radufashije wewe ngo urakunda ngo ababeti bato bakiri hasi uko nuko reva nukuri jewe vraiment ndakunda aba bapeti babakiri bacirondeza kuko twese niko dutangura. Rero uyu n'umurimvyi yitwa Eva wa Peke urumva umengo n'umuntu acari muto ariko arafite indirimbo na Stanish kandi iracari nshasha. Rero muraza kuronka nakanya araza kwituririmbira mwumve kongene imeze ariko rikabanza baramutse hama tubandanye. Karibu sana kaka. Ego merci sana. Umeze neza. Ego turashima kabisa. Jemeze neza vraiment ndashima. Eva wa Peke. Ya mwenyewe Eva wa Peke. Wa Peke yani uwe mwenyewe. Mwenyewe kabisa mwenyewe. Yani wa Peke yani ni ye Peke. Wa Peke ye mwenyewe tu ni ye Peke. Jani sasa. Kubera iki? Jutu ni jina nye. Zina gusa nyene. Ashizira kabisa. Sabavye bagwaye iryo zina. Oya sabavye kabisa iryo ni zina ryanje ariko Eva ni uko ni Eva uri wa Adamu na Eva. Oya jewe ka Dani Evariste ariko bakunda kumamagara Eva. Abagenzi banje kwishure bamamagara Eva. Camvuga ati Eva wa Peke. Cyane mvuga ati reka nsiko wa Peke. Ibaze nk'ubu yaba witiranywa na Son Excellence Evariste. Eva wa Peke. Kabisa vipi sasa makuru y'imisi? Jemeze bon vraiment ndashima kabisa. Uraberewe wa. Nikawaida tunjoga chamicha. Hamuge ma interview wa pigaga ni pamba ewa. Nivyo vyiwanje kabisa. Nivyo vyiwanje vraiment agenda twika kabisa. Gatwika imanukiye. Sasa ibintu vy'imiziki vyaje guterera. We kuimba miziki we sinaheru kudandaza inyama nubu nivyo ukora. Ubu nyene narevoriwe nyene urumva ndakoresha nyene urakoreye usi ukatagura inyama oya ndazana inka cankwe nkazikura ruguru imene bikanyuma na fornisa urafite abakozi ukoresha okay warakuze mu camake narakuze mu kazi kabisa utuvuga ati rero kanje mu miziki nyene we kera wararirimba no mu rusengero moye oya mu rusengero sinaririmba avuga gusa naratamba nkiri muto naratamba intore wari umukorezi kwa Uyengero n'ibindi gucyo vuga no muziki wankuriyemwo kuva ndi umwana muto vraiment narakunda umuziki cyane muziki ubu ufite imiziki ngahe ubu mfise imiziki itatu yonyene natanguye 2024 ubu tukaba turi 2025 mfise imiziki itatu umwaka umwe gusa ufite imiziki itatu niyo nakoze kabisa ariko imeze neza nawe urayibona kabisa uze Stanish byagenze gute kugira mukorane kandi umenga uracari muto mu vy'umuziki Stanish nyene twarakoranye kubera twara n'abagenzi urumva n'ibintu by'umuziki nyene cyasanga ari mu bintu by'umuziki naje sanga ndi ibintu by'umuziki kubera aba papa bacu kera nabone bari n'abagenzi naso yari umuntu umunyamuziki nasore naje muze ari umuntu w'umunyamuziki nyene
uca usanga babaye abagenzi gutyo. Okay, so we wakuriye mu Kamenge neza na neza ce sinibuka neza agace jewe kawaida kweri jewe aho mvuka jewe dusa nk'abahicaye ngo dusa nk'abo bicaye aho bambyariye ni muri Taba je bambyariye rero Gituro aho nyene fo aho yapo cine muri babantu hari umuntu niwe rero uruzogi rwaje warutaye aho uruzogi rwawe ruri mu rugo yaho nyene uruzogi rwaje yo atari sasa vyagende gute rero yakwakiriye gute bon kwera arakuze Stanisha arakuze afite amahiti menshi kandi umuntu afite izina rinini cyane nga mu Burundi yagusomesheje gute twarahuye nyene mubwira ati ngomba dukorane ndamubwira ati urazi ko tuva hamwe wewe shaka dukorane igikorwa turabe ko noshika kure ico gikorwa coshika kure hanyuma rero aranyemerera arambwira ati ni ibintu bisanzwe nyene tije ndakunda abantu baza bafise ide yo gukora ati nta kibazo reka dukore ariko ivyunguka yari itegeko oya ibyo ni haura nubizi ibyo ni haura mura erega ubunyegeri buyagira kwigu nubundi none audio mwayikore kwa X Factor none barafite contrat na Stanisha X Factor oya kumingo abantu benshi baririmba n'abakorera kwa X Factor oya kusa X Factor n'umu DJ mukuru nga mu Burundi umu DJ twemera nga mu Burundi umu DJ vraiment bizi si twebwe gusa n'abanyamahanga n'abantu bavuye mu kamahanga urabona nka Double J na Chameleone urabona ko audio bakorera rumva n'abandi benshi bakunda bakorera ajya kubera ahantu mu DJ vraiment bizi kandi nga mu Burundi kabisa abikora neza kabisa twebwe niyo mugambi wa West twebwe duhiga abantu babikora neza nibo dukorana nabo kabisa uvuze umugambi wa West ni giki West Buja Music ni ishirahamwe ry'umuziki nyene rikora imiziki niryo nsanzwe ndirimbamwo West Buja Music muri nka management bisigura ko utarira nka bwa bupeti buzabwiriza ngo dukeneye management abantu badufasha we carakemutse je carakemutse kabisa ni kazi tu mimi kazi tu ni kufanya kazi kila kitu kiko pale mimi ni kutumika ne bon Stanishi urabona rakuze kandi wewe mu bisanzwe wewe nawe ndavye imyaka maze mu muziki umwaka umwe hari abantu bokubwira ati ntihari bwagire kuririmbana n'abaririmbyi bafite amazina akomeye cyane ico cyo kivuga kwiki kwe n'umuntu akubwira ati wewe warihuse ntihari bwagire abo bantu bavuga uko ni benshi babaho ariko abo bantu n'abanyenzigo badakunda ibintu byiza haje umuntu adakunda ibintu byiza nuko abameze gukorana na Stanisha kuvuga ngo ni ibintu birenze cyane gose no gukorana n'abandi no tufate nk'abanyamahanga nko kuja za Tanzania zae turazi ko sinobitega gusa abafana ariko turimirije n'ibikorwa byinshi byo gukorera abanashima no mu bindi bihugu tuzokora n'izindi makorabo kiretse gusanga mu Burundi gusa ariko ngani wazoba nyinshi kubera ari muhira ngani muhira ngaha mu gihugu cacu c'amavukiro kunda cyane ngo burashobora na Stanisha juka cokorana n'umusana ari hasi yiwe cyangwa uteza gukora n'uri hejuru yiwe oya nuri hejuru yiwe gose sibyo nakubwiye ko dushobora kuja nka Tanzania ugasanga dukoranye nk'ibihangange abantu batari biteze turege gusa Stanisha ugasanga tukoreye audio kwa Stukizi ugasanga duhiza umuririmbyi ni nabizi wo muri Tanzania tugakora kubera niko kazi kacu n'umuziki akazi kacu n'umuziki kandi utera uji imbere twe dushaka umuziki ugenda utera uji imbere n'umuziki yari ivyunguka ari inoti mu muziki oya muziki nyene hariho inoti na hit ni ibintu bitandukanye ko urashobora kuronka hit utagira inoti ariko byiza gikuru gusa ni kuba ufise inoti utegerezwa kuba ufise inoti hanyuma ukaronka niyo hit uri umuntu aja mu muziki cyangwa mu bindi bintu turetse no muziki arondera hit n'inoti byose bijyane
Okay. Niyo target rero. Niyo target ni vyunguka kwenda mbere. Ni nkubijya ndirimbo warinze Nesta nishikoze ituririmbere kwanza banze ndayumve numva binadamu ni adui. Hata umupende atabaki ni adui. Binadamu ni adui. Hata umpende atabaki ni adui. Ishi ya toka. Ishi ya toka. Na kuomba Baba, bariki ya njia parulipo yanzia, pakitakapoishia ni wewe tu. Ni wewe tu. Asante sana. Kwani binadamu watu feki, hata wape nini hawariziki. Harabigira inama kandari bingira, bagaponda bajama bajya no kuvyamwa. Ni wangwa ruzonkira, ubukene nibwandukira, byinshi gwawe bike gwanje. Binadamu ni adui kabisa. Sasa binadamu ni adui aje? Binadamu ni adui juu binadamu ba kisasa washabadilika sana. Naweza kuwa ni rafiki yako anakubadilikia kwa muda mdogo tu. Yani mlikuwa wote mkafanya nini mara na wewe muziki nyimbo nasema binadamu ni adui. Hata umpende atabaki ni adui. Sasa unakonfirme kama binadamu ni adui au piko mabinadamu wengine ni maadui? Njoo hivyo pakuwa binadamu indirimbo ingene yanditse urakonfirma ati binadamu ni adui, uravyemeza? Ego. Sasa binadamu ni adui. Binadamu ni adui. Hivi na mimi kwa kitu cha kwanza naogopaga ni binadamu. Jo binadamu naogopaga. Kabisa ndavuba sana. Na hivi cameraman naye ni adui? Sio kwa hivyo. Si binadamu? Sio kwa hivyo. Ni binadamu ni adui yeye akitaka. Nawe ukitaka njoo kwa adui. Sio sema ngo kwa adui. Yani wewe ukijiamulia tunasema hivi mimi nataka ni kuya adui. Iyo ndirimbo wari kubwira ndi mengo ari amajambo mengo wari kurabwira umuntu ukuntu mengo wari kurakarira umuntu uko oya nariko ndaririmba arabigira inama kandi aribingira bagaponda bajama bajya no kuvyamwa ivyamwa yani ivyo umuntu ivyama nibijyana nk'ubu office fruit fruit ni nka fruit ariko je nashatse terime yo kuririmba ivyama navuze ati bijya umuntu agukurako mubo umuntu yoba gukurako ibintu mwaja mu kabare ukamusororera ukamugurira inkoko ukamugurira ibiki bijya rero nivyo vyamwa. Umva gasanga ageze muhira akacaguponda akacavuga uti ngujya mujama ngo no muhimbiri naca zimarira uko nuko kubera iki ngo arasesagura. Urumva ariko araguponda kandi ariko arajya no kuvyamwa vyawe. Usesagura rero ni vyiza? Oya gusesagura bari bamwe babita gusesagura birafise isiguro yavyo. Urumva ariho bamwe babifata gusesagura ko uba yani babona turi kurabasororera turi kurasesagura ariko ntuburi kurasesagura bari urukundo. Numva ari abantu uvuga tuno munsi ndabona abagenzi reka ndabaye moya nibaongeze ya pili banashima naka brochette ukabatumira ariko wenye n'ubufise target yawe nyene uvuga ati aje ndiko ndajuko nasiga juko ariko bobo abantu bamwe bakaca babifata nko gusesagura bakaca bakuvuga ati ngo wari kurasesagura wari kurakora ukunuku. Okay. Abo rero babifata uko wewe none wewe ucu bigenza gute burya hari ukungena umuntu ashobora abo nyene nibona aririmbye abo nyene urumva nibo baca bagenda gukurega bakaca baponda abajama bakaca bagenda no kuguponda kandi bariko barajya no kuvyamwa. Kuvyama wari wamuye wabahaye ko bakaca bagenda kuguponda. Okay. Ndumva indirimbo yari hatari uri kuko nacana watu kwe bishira nko muri hip hop yari message kaze kabisa. Ya hip hop naririmba nkiri muto narayikunda cyane ariko ndiko dakura dace bigenda biramva mu nyene. Ngo bari abantu bariko badukurikirana n'igisho babwira j'abantu no bariko baradukurikirana vraiment
je ndabasaba gusaba dushigikire na West Buja Music bayishigikire batwakire kubera hariho bamwe badashaka kutwakira nko muri industry bamwe badashaka kutwakira bashaka kwigungirako bashaka ibintu byose bavyigungire ko batwakire West Buja Music twaje kandi tuzaturaba ibintu byiza zaturakora ibintu bimeze neza vraiment gusaba twitegurire batwakire kubera je uno musi nkoranye na Estanish ejo shobora gukorana n'undi ejo nkakorana n'undi bari bazi nyene yarazwi ivyo bavyitege cyangwa nkaja handi no mu mahanga nakorana n'undi umunyamahanga ariko nituzokorana n'umunyamahanga tutarakorana na bene wacu benshi tuzobanza dukorana na bene wacu benshi hanyuma tubone rero kuja gukorana n'abandi n'abanyamahanga. Okay. Cireka ndagushimire cyane sinzi ko hari ikintu wari wateguye uravuga ko interview ko je bindavyamamwo nivyo nama mu misi yose ariko we nawe usanga ukora interview nyene gake rero ku ma televiziyo ari yuva muhira ategura utuntu ati wana je ahantu kweri ibi ndabisema haro message ngoma gutanga ono nk'ivyo nta gihari o message iriho nyene message iriho yo kudushigikirana cyane cyane ku bafana bacu vraiment ndabasavye badushigikire kubera turi kumwe twese birashoboka nibadushigikira bakadufata mu mugongo bizoshoboka nibatwinube vraiment badufate kujya nyene mu mugongo badushigikire vraiment tuzotera imbere kandi natwebwe tuzokwamiza ku mutima n'urukundo tuzobakunda cyane tubamize no ku mutima big up sana kabisa ku bafana bacu kabisa hari umupromoter yavuze ati ngo iyi muziki bakora twabasani ngo hakuhimiriza abantu bazoje gutora wowe woca umwishura gute uyo mupromoter yavuze uko woca umwishura gute yavuze ngo iyi muziki basohora bari bakwiye kugira ngo kuhimiriza abantu ko najimbia ngo binadamu ni maadui ngo bitugani ni igihugu kiri mu matora ngo nukwihenda uyo mwishura gute nk'ubu wo mugo siko igihugu turagikunda cyane gose igihugu cyacu n'amatora ni lazima dutegerezwa gutora hari uzotora sende dutacagwa sende de mapema kuva nk'ikiruru yoya kuva nabi wacu batuva byarabose kuvukira umwana sende de niyo mwato nk'ikiruru yoya yani sende de niyo mwato bose bera nibo batubitse no mu ntambara bagusimba nk'ikiriyo kabisa guys kandi abashimire cyane mwakoze kubana natwe mwakoze kubana natwe duhure mu bigano bikurikira ciao ciao.